Mure akore amugaje. Wena kwitoreye wewe. Bajyana. Nari kumbe sashare kakopira burambesha. Hambe bakora. Bashi. Yani turahashe. Ni hari urabona hari turahashe. Yashire wanje numva kiya gipango kwa wakishije kamene. Kiya gipango kiramara. Sio waruzi gaje simpora. Ureshiri imitahi niyo wari kuyefa. Kujya Imana irishura kandi irishura hageze. Nanjye rero narasendera umugore hari udukobwa twiswanye kako navuze teto. Kumera nambikiye wewe. Ubu rero uri kuravuga ati rujya rupangu niko oya si rupangu nkunda wewe yohera tama. Ugaca ukunda n'urupangu. None shiri ukaba si tanje. Ibyo by'ubusheri ntavyo nzi. Uranyikara? Kubera ubonye mfise urupangu. Oya, je sinakunda wewe. Ushuza wicaremwo. Ntigikunda? Oya, sheri mburiza. Oya, eka. Ara usipanga kama. Ahubwo nizotuma nguja mukobwa wanje. Oya, je nkunda mukobwa wanje. Sawa. Nawe sefuza ngo kubwi wanje uhere. Waruze rega ndiko ndakura. Unubu uratuberanye rega wewe. Nturanagera ko je. Oya, shaka. Nawe umusheri wawe, ubwo mukobwa wanje. Rero ndino tumhere. Reka tuzonye. Ni sawa. Mane nawe mukobwa wawe agakobwa kuzari kamwe. Se wiwe yarapfuye. Niyo dusigaye ni jewe na wiwe. Mane nawe umukobwa wawe. Numva tare bizogo bari kwanje ubundi. Ariko uribuka ko ari we ngunda cyane kurusha umukobwa wawe. Nuko umatira ku mukobwa wawe. Uwo nkunda ni wewe. Jewe? Yego. Jewe? Nacyo kuza. Era uri boga. Mugama umviriza. Unda kari wewe. Ngiriye uhoro ushasha. Kumenga asha sinze kwere kubera. Yemere. Ufise gute? Ufise gute? Gawo nkura ibyo wanje. Umviriza. Ngira. Ibyo wawe birasanzwe. Birasanzwe. Era abananje kajya kaza nako nabakishi. Kajya ngura cyane ni uryo rupangu rwawe. Mbere gato karakura. Ako gaparasera ko naki wanje ko. Iyo. Baraba ntibariyo mu manyanga. N'amanyanga. Sanga baranzi bandi nko mu manager ngaho amaze yose gahaye. Gesho baranzi. No boss aje kubaka ngabanka banza kunshaka. Acha kuri wewe. Yabwira ko nkunda shasha. Oya. Mumarizo mutima shawe. Oya. Sinihute reka mara kwitonda. Banyemerera yo. Oya mara kwitonda. Reka dutaye. Nacho umviriza she. Tuna kubwira umutima wawe kukubwira. Oya, umutima wawe kukubwira. Cyane kuraje mu maso. Urankunda gusutwa ko yagararako. Ndakubeshe. Ndakubeshe vugisha ukuri tinyimana. Jewe umutima wanje nturayemera ko nuko. Ndo mvugo biragusa. Reka tugende nta. Reka tugende. Birasanzwe vraiment birasanzwe ntabwo ndi bwoga. Tuzovugana gute tuzoyaga gute habibura nyene. Gahe urabifuza kuyagana? Kataragambira. Oya beje kabisa. Oya ndasanzwe vraiment umuntu muto cyane nako nikeneye. Basha ukwana nanje guti jewe namanzaga gukora ikiraka cyo kubaka ngaha nzana umusenyi. Umwege mawe wanje. Jewe umuntu. Umwana wa boss. Oya kweli. Urabyakseye. None reka. Umabu chamenye ko nkundanye nawe utsogina. Nahe nakiri. Nacho ni makacha bimenye gasi makacha bimenye. Yo kwawe. Sinanga cha bimenya tuzobigira ibanga nyene tubigira ibanga. Umuntu yagura aga telefone. Tuzo ko chamana itarafuye ubundi. Chamana amakonda. Chamo cyecho. Yamo arashaje nawe. Muyagane. Dote yakakaza. Munyeretse ikindi kintu. Kuri ya telefone. Avyo nzi nanje yambwiye ati efundi.
akira kuvuga birete nene kubera ko watangwe mazungura kazi ibintu ta byinshi telefone office watangwe kazi ta telefone office narese yose kagahinda oya no kuri jeje sinabisabira ko wakona bakubona yambwira ko jeme ati uri beje n'umuntu twaje mwisi tekuri ko kabisa yagatiye kiasi no bongari kabisa dahi ibintu biragoye oya ese n'ibintu birebire n'ibintu bisanzwe nyene tutazome nyene je nzobikora mwibanga akuri ndabimvira je ndakenye kweri namugaba nkawe yonyene kweli unafite telefone mama bite usa ni wiki nowe yana kimwe mama nene mama nibi Imurazi nani? jema ndamona kuvuja mwira abantu mbuga tereka ndamu ko twagifashe Ese como tá quadrando? Como sangue nada. None yashitse muhira ntahuye neza oya twaje nayo mvuye muri pool mvuga ati ndamuye twekera ko tunjirimo kwa nani naye ntaje nawe sinzantara yake kuzo kandi cyaka cyumusenyi nyine twaje kimwe nabaye reka nta na kimwe Je nako ndibuta kai nako ndibuta amavuga sinzi no genda. ariko yihute kaje mbandanye banaye muya none mama hariya mu bagenzi kandi sawa turasubira muri naje mu mahanga mu mwana sawa none nibikira tukimenda Oya, yo ndiko nimbere ngubaka kakiri magahinda. mugambi ubigize kwari gonye mama Oya, ugiye kuma bamukunda yawaza gutera mama wawe ndamutinya. kubera kugura telefone ndangiyo just Umuntu afite igitamu cyinshi. Nawe tugenda nanye nawe ni kameze neza none sheri mvuriza nakubaza. Ngambara ndakwishashira. araje nyere film ngiye haje Ndika shawe je ani mu bishimo fisi. Inura yo kujya habungirira yama. Nimusore mu bishimo gute kuri we. Sankantiye muhira ndaza kwanda Ariko rero gutwara natwe biwe. Mama wawe yuci. anyene bandi kwibenda magenzi banje Kahi. Uraze mugambi mukundana na mama ubwize kuri ko mudakundana ujya mu kecuru je namukuru. kugisha ukuri byagenze gutanga kuri iyo telefone Jewe yambwiye mufundi ngo amare byinshi. Ndakabura ka telefone ka charge. Nero kana tumemese kunga. mugambi Naranze namera ya murendaje. Ngo shire kwinde. Era bahose. nzogura telefone nziza Zongo. Nzobira sawa sawa. Vai ndagora 50 mil muheka dessa. Yego. Kende andare nacho ndidiro. Mawasa ngo. Bantunyemere kwanda mutane musenyi nsanzwe mutane musenyi. Bimbwire bimbwire nene bikwega hasi. Mama wayo. Ndeka shasha. Oya ndeka. Mbese nkawe vrema ndagutwaye mu bagenzi banje nkakubona gusa. Muri abarike yatujata bameze mu. Era abasha. Anzu nzogura ibindi byiza. Onyica. Bande bakwica, bande bakwica. Oya, umviriza. Umviriza. Zokubwira. Bora vyimviriye. Bana Ngomba kumfungisha umukobwa. Ngomba kumfungisha mugasho wewe. Nene sinzoca ndakuza ejo nyene. Kwanza nta nta nzojeje tu. Oya. Sawa genda.